Neza na neza hari mu masaha y'igitondo niho humvikanye inkuru y'umubabaro muri Vatican ubwo Papa Francisco yarayoboye Vatican Ecclesia Catholica ndetse n'abemera bose bari mu mubabaro. Papa Francisco apfuye afise imyaka 88. Kaze mwese kuri Kiyago Chabos TV. Wowe utarakanda subscribe bikora vuba cyane kugira ngo ushishikare kumviriza inkuru imwe imwe ukwayo. Nkuko twabimenyeshejwe hose ku mbuga nivyo biriko bivuga. Ubwo woja kuri Google Chrome hose, Instagram, Facebook, YouTube hose niyo nkuru iriko ivugwa ya Papa Francisco ahejeje kwitaba Imana. Hari isaha 1:35 y'agatondo. Hari ku munsi wejo. Dusubira inyuma gato kanda ya subscribe dukomeze tubibutsa kuri Kiyago Chabos TV. Wowe utarakanda inzogera yikande vuba kugira ngo dukomeze tubazanira inkuru imwe ukwayo. Hari ku munsi wa Pasika, umunsi wa Mungu, niho humvikanye inkuru nziza. Papa Francisco yavyutse ameze nabi cyane, abwira umwe mu mucungera ati nsohora hanze muri bariza nayo nimwe agenda agasezeramwe abantu bayita balcon. Aho rero hari mu masaha y'igitondo niho Papa Francisco yagenda hanze araramutsa aha imihezagiro abakristo bose bari baje Vatican. Aho rero Papa Francisco yaramerewe nabi cyane. Uko rero niko yaramerewe, niko yavuga Papa Francisco, yavuga nk'umerewe nabi cyane. Aho rero kuri uwo munsi w'Imana wa Pasika abantu bose bari bategereje imihezagiro ya Papa Francisco. Aho hari hanze abantu isegenya niho bari bategereje iyo mihezagiro. Imisa nkoka ya misa byose Papa Francisco niwe yabikoze kuri uwo munsi wa Pasika, ariko we ntiyamenya ko ari umunsi wa nyuma wiwe wo kubaho. Papa Francisco niwe yarayoboye Ecclesia Catholica ndetse n'abemera les fidèles. Aho kuri uwo munsi yasoma inkuka ya misa abantu bose baravuga ko bahezagiwe. Tugiye turumveza ku makuru yatanzwe na France 24 bavuga ko twege n'ukuri twari duhezagiwe, twashimye ibintu byiza cyane Papa Francisco yadukoreye, twabonye umuhezagiro, ariko biraboneka cyane yuko Papa Francisco atamerewe neza. Abo ni bamwe mu bantu ba Kristo bariko barumviriza ijambo ry'Imana. Iyo ni France 24 yagerageje kubavugisha ibabaza uko bari babibona. Aho rero Papa Francisco hari isaha 1:35 inkuru yahise yishwara hose. Ijoro ryagenze neza, ntiyapfuye asambagiritse, yapfuye aryamye mu itiro. Bwaca mu gitondo bari bamenyereye aca yambara umutamana, ariko ntako ariko vyagenze. Yahise avyuka, bavyuye basanga yapfuye, yitavye umuremyi. Nkuko bisanzwe Papa Francisco yavuka muri Argentine. Aho rero akaba apfuye afite imyaka 88. Ayo n'amakuru twakomeje tubatohoreza, ariko nanone dusubira inyuma cyane kuri kahise ka Papa Francisco. Uyu Papa Francisco yavukiye muri Argentine, neza na neza aho yagiye aboneka nk'umuntu w'intwari mu muryango, byaboneka ko ari umuntu muzima. Papa Francisco nyuma yaho yarakunda cyane gukina umupira w'amaguru. Abantu bari bamuze ku nimero 9 ubwo yakinye muri Argentine ndetse no muri Espagne. Dukomeze cyane ino nkuru, ariko nyuma yo kumva urupfu rwa Papa Francisco isi yose yahise yifata gute? Neza na neza hirya no hino muri Afrika, Asia, Europe n'Uburayi ndetse na Oceania, amakuru hose ni ukwihanganisha umuryango wa Papa Francisco ndetse no gusabira uburuhukiro bwiza Papa Francisco. Neza neza ibihugu nka Espagne, France, Argentine ndetse n'ibindi bihugu na Romani yose bahise bafata umwanya wo kugandara. Bagandaye kuri Papa Francisco, bamugandariye koko. Nko muri Espagne bagandaye iminsi 3, ndetse muri Roma hoho baraza no kusenga muri Vatican isaha 2 zuzuye bunamira Papa Francisco kuko baza bamushize mu isandugu. Neza na neza rero ino nkuru turayikomeza. Kanda subscribe, like, partage ndetse na commentaire, turacabikeneye kuri Kiyago Chabos TV. Hirya no hino nkuko mwavyumvise, ikigandaro n'ikigandaro muri Afrika, Asia, Europe n'Uburayi,
Oceania hose harimwo abantu bose bari mu kigandaro ca Papa Francisco. Nyuma yo gusoma imisa hari ku munsi wa Pasika, abantu isegenya bari baje kwakira umuhezagiro. Ariko nanone uno musi isaha imwe n'iminota 35 abantu bahise babona urupfu rwiwe, babivuga bitangazwa hirya no hino ku mbuga zose, niyo makuru avugwa. Ariko rero dukomeze no nkuru. None ubu nanone ninde agiye gusubirira Papa Francisco? Kubisanzwe Papa Francisco arafise abakardinale biwe, umurwi w'abakardinale. Uwo mugwi niwe yawitoreye koko, nibo basubira bagatora uzosubira Papa Francisco. Nako rero kuba Papa Francisco yitavye Imana vyahise bibabaza abakardinale, abasaserdoti n'abandi benshi. Bikavugwa ko rero inyuma yaho doyen w'abakardinale canke se umuntu arongoye abakardinale ari wazohavura ashikirizwa intwaro canke atware Ecclesia Katolika abe papa. None rero abakardinale bose bazoja mu matora batore papa. Vyukuri ibi ni ibintu vyari bibabaje cane kuba Papa Francisco yitavye Imana ku myaka 88. Ariko yaratwaye igihe kitari gito kuva 2013 atwara Ecclesia Katolika. Vyari n'ibintu bishemeshejwe kuko abakuru bose Joe Biden, Donald Trump ndetse na Macron n'abandi benshi cyane bagiye bavuga ati Papa Francisco niwe muntu yatwaye kuva kera kandi agatwara Ecclesia Katolika mu mutekano ntangere. Bagiye bashima kungene yagiye atwara. Ibyo ni bimwe vyerekana yuko Papa Francisco ari umuntu muzima. Nubwo yitavye Imana, abemera bose bari mu kagandaro barababaye. Akabonge si gake cane, ni kenshi pe ni kenshi. Dukomeze kubabwira ino nkuru. Mbega amaziko yiwe azogenda gute? Nkuko vyanditswe mu bitabo vya Ecclesia Katolika, biravugwa ko abapapa bose uko bagiye barahaca bahambwa mu sandugu y'igiti kidahenze. Nkuko nababwiye kuva muri ino saa 2 y'ijoro niho i Roma haza kuba hari igisezero ca nyuma ca papa. Niho baza kumusezera pani rya nyuma koko ndihenze, ahubwo barabandanya basezera kuri no munsi ndetse gushika ku munsi wo gushingurwa. Kandi vyukuri ngo Papa Francisco ubwo yafiriye muri Saint Marthe Maria neza aho niho azohambwa koko, kugira ngo abantu bose bazoze barahaca bamwibuka. Vyukuri nkuko twabibamenyesheje ntituramenya neza umunsi Papa Francisco azohavura hambwa, ariko nkuko bivugwa n'ayandi mamedia France 24, RFI ndetse n'izindi BBC World, biravugwa yuko bataramenya umunsi Papa Francisco azoshigurwa irya nyuma. Ariko doyen w'abakardinale canke se umuyobozi mukuru w'abakardinale wewe ngo bazoja hamwe n'abandi bakardinale batore umunsi wo guhambwa. Mbega hoho uko bimika uwundi mupapa bigenda gute? Kugira torwe abakardinale bose baraja hamwe bari ku isi yose, bakaja hamwe bagatora umukardinale ari buyobore Ecclesia Katolika. Ivyo navyo birafata igihe kinini, bamaze bakiugaranira muri Maria, Saint Maria, canke bakamara igihe kitari gito bari muri Saint Pierre, umweranda Pierre aho yashinguwe. Niyo baba bari mu kuvuga uko bizogenda. Iyi nkuru dukomeza tuyibazanira kuko ntikwiye cyane. Mukomeze mukanda subscribe, like na partage, commentaire turacazikeneye. Naho utaha dushimira mwebwe mwese mwadukurikiranye kuri Kiyago Cabo TV. Dushimira namwe mwese muri hirya no hino hirya y'igihugu. Dusabe abantu bose babemera gushishikara bihangana muri bino bihe bitoroshe. Papa Francisco yitavye Imana. Naho utaha, ciao ciao.